kwerekana ndumwe nababaza nta n'umwe araza nta n'umwe kwe nawo uligira ngo ni umunyabwenge uyu munsi ndamupoza ikibazo areba yadari ntakibishyura baragoye kwe kugira ngo ni incabwenge uyu munsi ndaraba ibyiwe ni utiyonya wamuja muno munsi araza sawa konesa Bajuzananye moral Tuzanye moral nyinshi uyu munsi oya reka ni sawa gusa uyu munsi rikara ryari ryabaye iwanje jenye mwaje sana sahora namwe muri abagabo bibwa cyane ndaza kwiriga ndashika kare ashobokana hewe gwa yacambwe hano yacambwe ndakubitiye ibibazo byinshi jena namubonye ingo hano urumva rero gasiyano uyu munsi ndakubonye nkeneye urumva njye ndagufitiye inkuru urumva hari kwa Mungu kwa Mungu rero nagiye mu misa nza ndumva Patiri. Patiri. Yavuze gutega amanyoni. Patiri. Ngo muze ro Kristu mwese twicishe bugufi bugufi daroje jeni niyumvira ni none bagabo patiri na bugufi bavuye iki bagabo none gamanyoni bugufi none hari ingorane ngafise bugufi na Patiri bimenye manyoni umbereza nakubwiye Patiri cyangwa pastor ugiye gusenga akubwira wicishe bugufi si ukuvuga yuko wakubwiye ngo uze kwica bugufi urya bugufi mubana hajya mu abakubwiye wicishe utunganye umutima wawe hanyuma usenge kugira ngo n'Imana ikumve rero Patiri nta ngorane n'imwe afise ntagomba kwica urya bugufi uhajye wanyu kwicisha bugufi rero no gutunganya umutima wawe oya urikora bitaho Chemera. Basi nacho reka nuba ubireza wigiriza bwenge kwese kumusekuri jewe ikibazo cyane nyuma y'icyo kibazo ndakufitiye n'iyindi nkuru ikibazo rero ntakora jewe niyo wagitora cyane birakuru umuntu ashuze ibintu byinshi none aya anye mutaha uvuga ngo warize ngo urazi ibintu uyu munsi karabekeka none yajya iyi ngo
inkoko hamwe n'irindi atanguye kuba iki atanguye kuba iki zakonyeje ntego kuri icyo kibazo inkoko ni n'igaburo urazi yuko inkoko ariyo ita iyo twari tuvuga ko hajya none ngende ndakubakije kugira ugishe umva yuko inkoko ariyo itirigire bisigura yuko nshatse kuvuga ngo hataye kubaha inkoko yoya none inkoko nayivahe inkoko nayivahe yego inkoko nabikubwiye neza yuko ariyo yatangwa kuba hanyuma ikahiri kandi inkoko nayiva muri iki kandi reka niwonyene vyugaye oya kuba kandi ndafise iyindi nkuru bazi ngo mfise ibintu vy'ibibasokozo urabona brasa jewe urabona ko nivomera hariya ruguru ino rero mu gisagara jenda cyo kurondera ubuzima kandi rero nkunda kuba mpindagura ubuhozi sasa ubunye ninjiye mu kazi ko gutoragura ibiguma kuba restora cyane kuba cyo biguma rero canabiturira acashobora umunyota wanje bakaca babikashigare nibigira ngaho mu mvugo sasa rero nari nagiye hariya mu gisande hariya nagiye sasa kuyiyo restora hariho modemu kano kantu kagoga sasa rero naza ku mudemu uwo mudemu yakora kuyiyo restora ndamubaza nimuko nganabikufa mubise musaboranje hanyuma arambwira ngo tuza turavyigiraniriza ndamubwira nti je ndabikeneye maze kumubwira ko ndabikeneye aravuga ati none ubitwara ku buntu nanjye ndamubwira ni none ubundi bwo bigumye ngaho ntibizoca binuka bikaca bibona byamaze ndamucacura makeya kumucacura makeya carabimba jewe rero naye ndabiraba mbona uwo mukobwa bizomutima myiza ndamusaza uyu mukobwa yobera uruhu none naciye ndamusaba nimero za telefone ubu rero nza ndatiratika telefone ntuzeye ikibombobombo nganize agatelefone nkamwandikira mesaje namwandikiye mesaje hari igihaye nyishura canke ntanyishure none mungu nkomeze urugendo nzomutware kandi ameze neza arateye neza nawe nyene akorera amahera canke avuka sinzi ko ari umuyaje namusaze mw'iyo restora kandi atambuka neza muhungu afise na vya bindi bavuga ngo amatayi hanure umukobwa uramutwara nuko nego ariko waniyumvira ati se numara mu gikasi ko yabwiye kwayo katrale bire kukwezi nubona mugiyo kazi gaca nitugira iwacu Ngozi oya wewe nimugende mukundana muze murayaga neza hanyuma kwemereye mwiteguro muzoshegura uko none we n'urumuntu w'umugabo oya bayi sawa basi tutosubira ubundi munsi ejo bazoka rero kwerekana ndabise ibindi bibazo cyo kubaza bazi bayi bayi basi tutosubira
jewe agende ndamubwiye ahubwo natwe tugenda uko ayiringanira sambu